Amahoro Muramvya. Amahoro y'Umuramvya. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. I'm so happy to be here. Ndanezerewe kuba hano. Would you like to have Mama come up and say hello to you? Mwoshima yuko umukenyezi wanje ashika hano akabaramutsa. Koma mashi niho bimutera intege. Murakoze cyane. Arabaramukije ariko arabaramutsa. Amahoro Muramvya. It is so good to finally be here with all of you. Ndanezerewe cyane kuba hamwe namwe kuri uno munsi. You know, the Bible says Mu ijambo ry'Imana haravuga ngo God created us in his image. Imana yaturemye mu ishusho yayo. He created us to worship and have relationship with him. Kandi yaturemye kugira ngo tuyiheshe icubahiro kandi tugiriranire ubumwe nayo. But Satan has come to try to take you from the Lord. Ariko kandi Satani nawe yaraje kugira ngo agukure ku Mana. We are here from America today. Twebwe turi hano tuvuye muri Amerika. Uno munsi niho turi hano To give Shatani his eviction notice from Muramvya. Sorry? To give Satan his eviction notice from Muramvya. Twagomba tutangarize Satani ko uno munsi twaronse intsinzi kuko turi hano Muramvya. This place belongs to the Lord. Aha hantu duhagaze nahi Imana. We speak the blood of Jesus over this place. Tuhamagaye ubwiza bw'Imana ngo mubube hano muri kino kibanza. We will live and not die to declare the works of the Lord in Muramvya. Turazi yuko umwami Yesu Kristo yapfuye kandi yazutse ku bantu b'Muramvya. We are God's children. Twebwe turi abana b'Imana. A chosen generation. Ihanga ryatoranijwe. A royal priesthood. Ihanga rifatanije kuba abami n'abaherezi. We will stand to declare the works of the Lord in this place. Tuzoshishikara kuvuga ibitangaza by'ibikorwa by'Imana muri kino kibanza. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muramvya. Muramvya. Would you like to have Upendo and Kone come and lead us in more worship? Mwokongera kunezezwa nuko uyu mupfasoni Upendo Nkone yongeye kuririmbira Imana. I cannot hear you. Sindiko ndabumva. Mwonezerwa nukongera kumva Nkone ariko araririmba. Aha. Amen. Kaze. Ikintu agomba amajwi yanyu muri ko muraririmba ayumve. Atabikoresho by'umuziki biriko mugagomba kumva amajwi yanyu ngene muririmba. Baba wa mbinguni hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni hakuna kama wewe. Baba Ririmba mwese. Baba tusimame kwa ajili ya Bwana Yesu. Haguruka mwese. Baba wa mbinguni hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni hakuna
ririmba Baba, Ah, Baba, Baba, Baba wa mbinguni, wewe ndiwe Mungu wetu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba. Baba, 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 kama wewe Baba, Baba, kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord. murashobora kuvyagira turi mu bwiza bw'Imana. I'm so happy to be here. Ndanezerewe cyane kuba hano. We have fasted and prayed and traveled a long way to be here with you. Twarasenze turisonzesha tugira urugendo rurerure kugira ngo tubane namwe hano kuri uno munsi. Muramvya, I have traveled all across Eastern Africa. Abi Muramvya nagomba ndabamenyeshe ko naciye hariya mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Every place I go, Aho hose nagiye nca they tell me that they are the loudest people. bambwira yuko hariho abantu benshi. The loudest people in Africa. Hariho abantu benshi muri Afrika. Do you believe them, Muramvya? Mbega namwe niko muvyizeye niko mubizi mwebwe abi Muramvya. I think that perhaps Muramvya is louder than they are. Yeah, loud. Loud. Yes. Nibaza yuko abantu b'Imuramvya nabo bashobora kuvuga cyane bikumvikana nkuko n'ahandi babigira. Do you think that you might be louder than the people in Majimoto and Kakese and Katoro in Tanzania? Mbega mwibaza yuko mwoshobora kuvuga cyane kurenza aho hantu hose yavuze mu bice bitabiri bimwe byo muri Tanzania? Are they louder than you are? Mbega mwibaza yuko babarusha kuvuga cyane? Or are you louder than they are? Nibaza yuko mwebwe mushobora kuvuga cyane kubasumbya. Amen. In just a moment, I'm going to give you the opportunity to prove that. Rero nagira ndabahe akanya mubinyereke ko ari ibyo. Let me take one moment to greet our online audience. Banze mundeke gatoyi mbanze ndamutse bene data bari kurungurukana makuru bariko baratwumviriza aho bari hose. Those of you who are joining us from across Africa and around the world. Mwebwe mwese muriko muradukwirikirana muri Afrika canke hirya no hino ku isi. Welcome to Muramvya. Turabahaye kaze hano muri iki gikorane kiriko kibera Muramvya. I'm surrounded by all of my new friends in Muramvya, Burundi. Ngikijwe na bene data bakunzi banje benshi bahani Muramvya muri Kristo. We want to welcome you to Muramvya. Namwebwe turabahaye kaze hano muri kino gikorane ci Muramvya. Muramvya, Mwami Muramvya. would you stand to your feet? Mwoshobora guhaguruka haguruka umuri muhaguruke. I want you to lift up your voices Nagomba mushirijwe ryanyu hejuru and let the world know that Muramvya is here. kugira ngo isi yose imenye ko
Muramvya So on the turiho. count of 3, Ndaza guharura gatatu. I want you to make a loud noise with me. Hanyuma duce dufatanyizamo gutera ijwi hejuru. So loud that heaven hears you today. Kugira ngo n'ijuru rivyumve ko turi hano kuri uno munsi. Are you ready, Muramvya? Mbega muriteguye ga Muramvya? Wave it. Oh, wave your hand at me if you're ready. Banze mutere muri biganza ndabe yuko turiko turakurikirana. Okay. Sawa. 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Hallelujah! Wow, Muramvya. Muramvya. Say woo! Vuga muti woo! 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 Hallelujah! Amen. Amen, amen. Please be seated with me as we hear from the word of the Lord. Nimuvyagira kugira ngo twumve ijambo rivuye ku Mana. We're going to read from the Gospel of John, Tugiye gusoma mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana, chapter 4, igice cya 4, verses 5 through 30. turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 duhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 30. Nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara kw'iriba, hari nk'isaha 6. Haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati, umpe utwo kunywa. Kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati, wewe uri Umuyuda, none unsaba ute amazi ute, jewe ndi Umusamariyakazi? Ni kuko Abayuda n'Abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati, yuba waruzi ingabire y'Imana, ukamenya n'ugusavye ngo mutwe kunywa uwo ari we, nawe umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati, mugenzi, ko ataca kuvomesha ufise, kandi iriba rikaba ari rirerire, none ayo mazi y'ubugingo yakura he? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Yesu aramwishura atunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ari kunywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe vyose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka, azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati, mugenzi, mpasa ayo mazi sinze ngira inyota, kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati, nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati, uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko ubu ufise ubu si umugabo wawe, ibyo ubivuze ukuri. Uno mugore aramubwira ati, mugenzi, ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uwo musozi canke i Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga bukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri,
kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Nyamugore aramubwira ati, ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo. Uwo hazozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati, ni jewe nyene turiko turavugana. Buna abigishwa biwe barashika, batangazwa nuko avugana n'umugore. Ariko nta wavuze aturondera iki canke ngo muvuganira nawe iki. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano, asubira mu gisagara abwira abantu ati, nimuze murabe umuntu ambariye ibyo nakoze byose, nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Imana nishimwe. May God bless the reading of His Word. Imana ihezagire ijambo ryayo tumaze gusoma. Muramvya, I want you to know Muramvya, ndagomba mumenye that God loves you so much Imana irabakunda cyane cyane that He will break protocols. ishobora guhindura ingene ibintu bipanze. He will move beyond cultural expectations. Ishobora kurengera iby'imigenzo n'imico. He will break tradition. Ishobora kurengera ibyakahise ingene abantu bafatira ku byakahise In order to make a difference in your life. kugira ngo igire ikihinduye gitandukanye nuko wari umeze. God loved you so much Imana iragukunda cyane that He broke the protocol of heaven. kuko ishobora guhindura ikazana protokoli y'ijuru akaba ariyikora. He sent His only Son Yatumye cyangwa yarungitse umwana wayo w'ikinege to die on the cross of Calvary kugira ngo adupfire ku musaraba i Golgotha, to pay the debt for your sins and mine. kugira ngo arihe umwenda w'ibyaha byacu. Jesus said, Yesu Kristo aravuga ngo the Son of Man has come umwana w'umuntu yaje to seek and save the lost. kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Jesus ate dinner with tax collectors and sinners. Yesu yarasangiye n'abatoza kori n'abanyabyaha. He preached on a mountainside, Yaravuze ubutumwa ari ku misozi, and He used a boat as His pulpit. hari n'ikindi gihe yakoresha ubwato kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa. Jesus cannot be contained inside the walls of a church. Yesu ntashobora gukingirwa cyangwa gutangirwa n'imihome cyangwa n'ikintu cyose. He came for you. Icyamuzanye ni wewe. And Jesus is here right now. Kandi n'ubu Yesu Kristo ari hano muri kano kanya. Can you say amen, Mushobora Muramvya? kuvuga ngo amen Muramvya. Amen. Amen. I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, Jesus is here. Nagomba uhindukire ubwire uwo mugenzi wawe mwicaranye uti Yesu ari hano kuri uno mugoroba. Jesus will let nothing stand between you and Him. Nta kintu agomba yuko cyo mutandukanya nawe. That's why God sent Jesus to the earth, Nico gituma Imana yatumye Yesu Kristo mu isi to remove the sin that stands between you and God. kugira ngo akureho ibyo vyaha vyagutandukanya n'Imana. One day Jesus was teaching, Umunsi umwe Yesu Kristo yariko arigisha, and some children came to Him. hanyuma haza abana bamwe kuri we. But then the protocols came and they tried to remove the children. Hanyuma bariye bajejwe kurongora ibintu bagomba kubirukana ngo ntibaze kuri Yesu. But Jesus said, no, Yesu arabangira ati bareke. let the children come to me. Leka abana baza hondi. Muramvya, Muramvya, every one of us
twebwe twese umwe wese muri twebwe are the creation of God. ni kiremwa cy'Imana, And therefore he is our Father. kandi Imana ni data wa twese, And he's here in this place today. kandi uno munsi Imana iri hagati yacu, Because he will let no one stand between you and him. kandi nta muntu n'umwe cyangwa ikintu na kimwe agomba yuko gihagarara hagati yawe n'Imana. And so this story that we read Hanyuma rero aya majambo tumaze gusoma, finds Jesus traveling through Samaria. tubona Yesu Kristo ariko aragendagenda muri Samariya. And he was tired and he stopped at the well to be refreshed. Hanyuma rero yumva ngo ararushe, aca yicara kw'iriba. And again, Jesus breaks the protocol. Hanyuma kandi naho nyene turabona ingene Yesu yahinduye ingene protocol imeze, Because Jesus cares more about the lostness of the sinner kuko Yesu Kristo icyo yitwararika ni uyu munyabyaha yatakaye cyangwa yazimiye, than he does about the careful observance of the protocol. kandi ntiyitwarika cyane ingene ibintu bipanze. And this woman at the well, this Samaritan woman, Hanyuma rero uwo musamariyakazi nawe aceza kuvoma kuri iryo riba, she met Jesus not knowing who he was. yasanze Yesu ari aho ntiyamenya uwo ari we. Now this woman was a great debater. Uwo mukenyezi rero yari umuntu akunda guharira, Religious issues were her specialty. na cyane cyane ku bijyanye n'iby'idini. She had questions Hanyuma atangura kubaza ibibazo, and arguments. atangura gutanga ibyiyumviro. But those questions and those arguments were only hiding the deep issues of her heart. Ariko ubwo guharira n'ibyo byiyumviro yagiye atanga kwari ukwihisha inyuma y'ibiri mu mutima wiwe imbere. She had a deep inner need. Yari afise nkenegwa ikomeye ibwina muri we. She had questions like I hear people ask today. Yari afise ibibazo bivuga nk'akarorero ngo uno munsi numvise abantu bavuga ngo, Why does God allow bad things to happen? mbega ni kubera iki Imana yemera ibibi ngo bibe? Do you want to know why God allows bad things to happen, Muramvya? Urashaka kumenya igituma Imana ireka ibyo bintu bikaba? The answer comes from the Gospel of John chapter 10. Inyigisho cyangwa inyisho kuri icyo kibazo ikiva mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana igice cya 10. That verse says that the thief comes to steal, kill, and destroy. Uwo murongo uvuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica n'ugutikiza. But Jesus said, I have come that you may have abundant life. Ariko Yesu nawe ubwiwe avuga ati nanjye icyanzanye ni ukugira ngo muronke ubugingo kandi ubugingo busagutse. Muramvya. Satan is the author of the evil things that happen in the earth. Satani niwe nkomoko y'ibibi byose bishika mu isi. He comes to steal from you, Yaje kugira ngo akunyage cyangwa akwibe, to kill you, kugira ngo akwice, to destroy you. kugira ngo agutikize. But God sent his son Ariko Imana yatumye umwana wayo to give you abundant life. kugira ngo iguhe ubugingo kandi ubugingo busagutse. If you believe that, say amen. Nimba wizera ibyo vuga uti amen. The Bible says Bibiliya iravuga that all things work to good ibintu byose byaremwe ari byiza for those who love the Lord kuri abo bakunda Imana and are called according to his purpose. kandi bahamagawe kubw'intumbero yayo. Muramvya, the reality is Muramvya, ukuri nuku that God gives every one of us a choice. Imana irashira imbere y'umuntu uguhitamwo. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo I call heaven and earth as witnesses today nashizeho ijuru n'isi ngo bibere ibyimbere ibyabona that I have set before you life and death.
nshize imbere yawe ubugingo n'urupfu, blessing and cursing. umuhezagiro n'umuvumo. Oh, that you would choose life. Nayifuza yuko mwese mwohitamwo ubugingo, that you and your descendants may live. kugira ngo mwebwe n'uruvyaro rwanyu mubeho neza. And God gives you that choice today. Imana rero iraguhaye uko guhitamwo uno munsi. Satan voted against you. Satani yamariho kugira ngo akugwanye. God voted for you. Ariko Imana nayo ihagarara mu ruhande rwawe. And today, Muramvya, Uno munsi rero Muramvya, you have the opportunity to cast the deciding vote. uno munsi rero ufise uburenganzira bwo kugiramwo ico uhisemwo. Will you choose you? Mbega uzohitamwo ikihe? When you choose life for you, Uzohitamwo ubugingo cyangwa umuco? you're choosing Jesus Christ as the Savior of your life. Ico gihe ubuhisemo Yesu Kristo ngo abe umufashe ubugingo bwawe. Can you say amen, Muramvya? Urashobora kuvuga ngo amen Muramvya? Can you say a louder amen? Vuga cyane n'ijwi rirengeye uti amen Muramvya. Woo! Woo! This woman in the story had useless arguments. Uyu mukenyezi ivyiyumviro byose yatanze naco byari bimaze. And Jesus said to her, Yesu Kristo rero acaramubwira, if you knew who it was that is standing in front of you, iyaba waruzi ugusavye kandi ahagaze imbere yawe, you would ask a better question. ahubwo wari kubaza ikibazo cingira kimazi. Is that really the question that troubles you? Mbega birashoboka yuko nawe ico kibazo arico kikugoye? Is that the question that keeps you awake at night? Mbega ni kibazo cyari kiguhanze ijoro n'umurango? This woman came to him with surface questions. Uwo mukenyezi yaje amwihishako canke amwiyorobekako n'ibibazo vyiwe. Questions that are designed to cover or camouflage the deep inner need of her life. Ibibazo vyagomba kunyegeza ukuri kwimbere mu mutima wiwe mu buzima bwiwe. Muramvya, Jesus did not come to soothe your feelings. Yesu Kristo ntabwo yaje kugira ngo afatire ingene wiyumva. He came to save your soul. Ariko yaje kugira ngo akize ubugingo bwawe. He came to destroy the works of the devil. Yaje kugira ngo asangangure ibikorwa byose by'umwansi muri wewe. The Bible says that the purpose for the Son of Man being manifested in the earth ijambo ry'Imana rivuga ngo igituma umwana w'umuntu yarahishuwe is to destroy the works of the devil. nukugira ngo asangangure ibikorwa byose by'umwansi. Amen. Amen. He came to destroy the network of sin Yaje kugira ngo asangangure cyangwa yice aho Satani akorera that is crippling your life. ibiriko biragutuma ubura amahoro mu bugingo. He came to destroy the network of sin Yaje kugira ngo akuraho icyaha kiriko kirakorera muri wewe that is crippling your marriage. kugira ngo ibyo biriko biragora umuryango wawe cyangwa ukubaho kwawe mu muryango. He came to destroy the network of sin Yaje kugira ngo akureho mu bugingo bwawe aho Satani ariko arakorera that is crippling this community. ibiriko biratuma ihanga rimererwa nabi. He came to destroy the network of sin Yaje kugira ngo akureho aho Satani ariko arakorera that is sabotaging your future. kugira ngo yonone kazoza kawe. But Jesus came Ariko Yesu Kristo to yaraje destroy the works of the devil. kugira ngo asangangure ibikorwa by'umwansi. And that same Jesus is here today. Kandi uwo Yesu nyene ari hano kuri uno munsi. And if you will turn to him, Nimba umuhindukiriye, if you will forsake your sin nimba uhevye ibyaha byawe and turn
turn to Jesus tonight, hanyuma ugahindukira umwami Yesu kuri uno munsi, He will come into your life. azoca aza mu bugingo The bwawe, power of God will come upon you hanyuma ubushobozi bw'Imana buce buba muri wewe, and set you free. hanyuma aca kugira uwidegemvya. If you believe that, Muramvya, put your hands together and give God praise. Nimba wizera ivyo, koma amashi, ukomera amashi Imana. Hallelujah. This woman said to Jesus, Uwo mukenyezi yabwiye Yesu, Sir, you're touching more than the surface. erega wewe ntunkozeko inyuma, ariko urankozeko ni mu mutima. You're touching the inward part. Wankoze nibwina mu mutima. Jesus pulled the plug out of the bottom of the boat. Uyo mukenyezi Yesu ni nkuko yaramukuye mu cari kimuboshe. Jesus sees your deepest need. Yesu arabona nkenegwa zawe zo mu mutima. Jesus sees your fear. Yesu arabona ubwoba bwawe. Jesus sees your shame. Yesu arabona ivyakumaramaje, ubumaramare bwawe. He sees your anxiety. Arabona ingene uhagaritse umutima. And he said to this lady, Hanyuma yabwiye uwo mugore, Lady, you are settling for less than the best. ati ewe mukenyezi witwariritse ibitagira ikimazi aho kwitwaririka He said, ikimazi. I offer you living water. Jewe noguha amazi y'ubugingo. He pulled the plug out of the bottom of the boat. Yarakuye uwo mugore, amukuye amuranduye mu vyari bimuboshe. Not to shame her, Ni kwari kugira ngo amuramaramaze, but to drain out the sludge of sin from her life. ariko kwari kugira ngo mukure mu mvuto zari zimuboshe, imbuto z'ivyaha, To reveal the deep inner sin, kugira ngo amumwereke ingene icyaha cari caramwinjiye mu so bose. that he could fill her fully Hanyuma rero muri ubwo buryo amaze gukurwaho, ace yumva yuko yidegemye, with his living water kugira ngo ayo mazi y'ubugingo Yesu amuhaye, and his abundant life. kandi amazi y'ubugingo budashira. And that same Jesus is here. Kandi uwo Yesu yagiriye ivyo uwo mugore, He n'uno is munsi just the same today. niwe yamari adahinduka. The Bible says Bibiliya iravuga ngo that he is the same yesterday, today, and forever. uko yari ejo n'uno munsi niko ari, kandi niko azohora ibihe bidashira. And of all the places that Jesus could be, Aho rero Yesu yagenda aca, I know that he's right here with us. eka naho kuri uno mugoroba ari hano kumwe natwe. I know that he's here Ndazi yuko ari hano, because he ate with tax collectors and sinners. ndazi yuko yasangiye n'abanyabyaha agasangira n'abatoza kori. He spent time with the downcast and the downtrodden. Yarafataniye cyangwa yarabanye n'abo bamazwe cyangwa bagiriwe nabi. He said the one who is well does not need a physician. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwukomeye si wakeneye muganga, He came to seek and save the lost. ahubwo yaje kugira ngo afashe abagwaye n'abazimiye. And he says to you tonight, I am the great physician. Nawe aravuga ati ni jewe muganga mukuru nshobora kukuvura. He who comes to me will be saved. Uwo wese aje kuri jewe azokizwa. He who comes to me will be set free. Uwo wese aje kuri jewe azogirwa uwidegemvya. He who comes to me will receive rest. Uwo wese aje kuri jewe azoronka uburuhukiro bwiza. He says to everyone who can hear my voice, Arabwira uwo wese yumva ijwi ryiwe, come unto me, nuze kuri jewe, all who are weary and heavy laden, mwebwe mwese munaniwe kandi and murushye, I will give you kandi rest. nzoguha uburuhukiro. Say amen, Vuga Muramvya. muti amen, Muramvya. Hallelujah. That same Jesus is the same today. Uwo Yesu yakoze ivyo hambere hahise, n'uno munsi ari hano. You see, a man who is on a sinking ship Hariho igihe kimwe tubona umuntu yari
akararondera intama yiwe. He needs more than a tranquilizer. Umuntu agomba ari ku bwato bugomba kwibira ntakeneye antibiotic. A man on a sinking ship Umuntu ari ku bwato bugira bwibire needs more than an antibiotic. ntabwo akeneye cyane cyane umuti wo gupfuvahaza. He needs a savior. Akeneye gusa umukizi wo murokora. And Jesus says to you tonight, Yesu rero ari hano kuri uno mugoroba my son, akakubwira ati mwana wanje, my daughter, mukobwa wanje, give me your heart. numpe umutima wawe. Live and not die. Baho ntube uwo gupfa. You see, Muramvya, no church can save you. Murazi banyamuramvya nta dini na rimwe rishobora kugukiza. Because no church died for you. Kuko nta dini na rimwe ryagupfiriye. Say that name tonight. Say the name of Jesus. Vuga mu izina rya Yesu. Call out his name. Ambaza izina ryiwe. I can't hear you. Sindabumva. Let me hear you say the name of Jesus. Reka ndabumve muriko mwambaza izina rya Yesu, muriko murarishima. Yesu ashimwe. When Jesus died on the cross of Calvary, Igihe Yesu yapfa ku musaraba i Golgotha, he emptied all of our sin, twebwe yafashe ibyaha byacu byose, all of our sickness, indwara zacu zose, all of our fear and shame, ubwoba bwose n'ubumaramare bwose, all of our bondage. ibi byari bituboshe byose. He emptied it all upon himself. Yaciye abyishirako byose. He carried it to the cross Yabitwaye ku musaraba, where he suffered and he bled. igihe yariko arababazwa kandi ariko asesa amaraso yiwe. He paid the ransom for your sin and mine. Yariko atanga iciru ku byaha byawe n'indwara zawe. He gave his life to make payment for you. Yatanze ubugingo bwiwe kugira ngo akurihire umwenda wari ufise. He died for you. Yaragupfiriye. He paid our debt and he freed us Yaraturihiye umwenda kandi atugira bidegembya from sin and death. kugira ngo adukure kw'ibyaha n'urupfu. And he's here tonight. Kandi kuri uno mugoroba ari hano. And he's reaching out his hand to you. Kandi agomba amaboko yiwe ayagukozeko. Just like the woman in this story. Nk'uko twabibonye yabikoze kuri uyu mukenyezi. He touched the heart of that woman Yakoze ku mutima w'uwo mukenyezi. in her innermost being. Hariya muri we mu bwiniwe mu mutima. And her life was changed forever. Ubugingo bwiwe buca burahinduka. The Bible says Bibiliya iravuga that when he touched this woman, igihe yakora kuri uyo mukenyezi, she dropped her water pot and she left it at the well. uwo mukenyezi yaciye asiga umubindi wiwe aca aragenda. And she ran into the village. Yaciye yirukanga hariya mu gisagara. And she began to tell the people Aca atangura kubwira abantu about a man who told her everything about her life. ababwira ku muntu yamubwiye iby'ubuzima bwiwe cyangwa uko yabayeho. And the Bible says Bibiliya iravuga ngo that the people from that village hanyuma rero abantu bose bo muri ico gisagara came to Jesus. baca baraza iyo Yesu ari. I tell you tonight, Muramvya, Nagomba nakubwire gutya abe Muramvya, if you will put your life in the hands of Jesus tonight, niwashira ubugingo bwawe mu biganza bya Yesu kuri uno mugoroba, you will leave your water pot uca ureka umubindi wawe, and you'll leave this stadium ucuza kuva hano muri kino kibanza declaring the works of the Lord in your life. ugenda ushingira intahe ijambo ry'Imana ico ryakoze mu Tonight bugingo you bwawe. will leave your water pot behind Uno munsi ukwiye gusiga umubindi wajuzanye inyuma yawe, and you will say, I have found the water of life. hanyuma ugenda ushinga intahe uti naronse
amazi If you y'ubugingo. believe that, Muramvya, Nimba wizera ivyo Muramvya, put your hands together and koma give God amashi, praise. koma amashi ukengurukira Imana. Amen. Woo! Muramvya, the gospel message is very simple. Muramvya, ubutumwa bwiza ni ubutumwa bworoshe cyane. God is holy Imana ni yera, and humankind is sinful. umwana w'umuntu nawe afise kamere mere k'icyaha. Holiness is the very nature of God, Ukwera ni ukw'Imana, and sin is our nature. ariko icyaha naco kiri muri kamere y'umwana w'umuntu. The Bible says that we were born into sin. Bibiri iravuga ngo twavukiye cyangwa twabyariwe mu byaha. The Bible says we were shaped in iniquity. Twavukiye mu bigabitanyo. Now we have a problem. Ubu rero turafise ingorane. God is holy, Imana yo ni yera, and He cannot change who He is. kandi Imana ntishobora guhinduka ikiri. God said in the Bible, I change not. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo simpindagurika. He is the same yesterday, today, and forever. Uko Imana yarejo ni kwira uno munsi ni God is kuzohogera. holy, and He cannot change who He is. Imana ni yera kandi ishobora guhinduka ukwiri. We have a problem Turafise ingorane because sin stands as a barrier between a holy God and a sinful humanity. kuko icyaha ni intambamye hagati hagati y'ukwera kw'Imana n'umwana w'umuntu. And humanity is so lost and broken in sin Ni ukuvuga yuko abantu bazimiriye mu byaha, that there's nothing that we can do to save ourselves. nta kintu gishobora kudukiza ubwacu kubw'ingufu zacu. But God took the initiative Ariko mu mugambi w'Imana to remedy your condition. kugira ngo isubize ineza y'ishusho yawe, He sent His only Son, Jesus Christ, yarungitse umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo to die on the cross of kugira ngo Calvary, apfire twebwe ku musaraba i Golgotha, to purchase an opportunity for you today kugira ngo iguhe ibakwe uno munsi, to turn from sin kugira ngo uhindukire uve mu byaha and receive the free gift of salvation that God kandi offers you. wakire ingabire y'agakiza iguhawe. And all that we can do Ico rero twebwe dusabwa gukora in response to all that God has done for us kugira ngo dushimire cyangwa dusubize mu nkoko iby'Imana byiza yadukoreye is three things. ni ibintu bitatu. Number one, Icya mbere, we must recognize our sinfulness. dukwiye kwemera ko turi abanyabyaha. The Bible says Bibiri iravuga ngo all have sinned and fallen short of the glory of God. bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. That means there is none righteous, Ni ukuvuga yuko ata mugororetsi n'umwe ariho, not one. nta n'umwe ariho. To acknowledge our sinful condition Kugira ngo twemere yuko turi abanyabyaha is to acknowledge our membership in the human race. ni ukugira ngo twemere yuko twebwe turi abantu buntu. All have sinned Bose bakoze ibyaha and fallen short of the glory of God. ntibashikira ubwiza bw'Imana. After you are willing to humble yourself and acknowledge your sin, Rero ukwiye guca bugufi ukemera ukuri umunyabyaha, you can repent of your sin. hanyuma ugaca wihana ibyaha byawe. Now, repent is an old word, Kwihana ni jambo rimaze igihe, but it simply means to change, ariko bisobanura mu buryo bworoheje guhinduka, to change your mind, guhinduka ingene wiyumva ivyiyumviro vyawe,
change your direction. guhinduka ugahindukira ibyo wari utumbere ukabiha umugongo. It is to turn from a lifestyle of sin ni ukuvuga ni uguhinduka kw'ingene wari ubayeho mu byaha and turn to Jesus Christ hanyuma ugahindukirira Yesu Kristo for the forgiveness of your sin kugira ngo ubone guharirwa ibyaha byawe and the salvation of your soul. kandi uronka agakiza k'umutima wawe. Now, Muramvya, this is a holy moment. iki ni igihe cyiza cyane. This is sacred ground. iki kibanza ni kibanza kibanga mu buryo bw'impwemu. You've been so wonderful to listen to me tonight. mwagize neza kundega amatwi kuri uno mugoroba. I would like to ask everyone to stand to your feet. nagomba ndabasabe muhagararaho muri rero. muhaguruke mwese. As you stand to your feet, igihe rero uhagaze aho uri, wherever you are, aho hose woba uhagaze, if you can hear my voice, nimba ushobora kunyumva ibyo ndiko ndavuga, I ask you to bow your head and close your eyes. nagomba wunamike umutwe wawe kandi uhumirize. This moment is so important. aka kanya ni akanya k'ingirakimazi I cyane. do not want you to be distracted by anyone or anything around you. nagomba ntihagire umuntu n'umwe cyangwa ikintu na kimwe kigusamaza. I'm going to ask you the most important question anyone will ever ask you in your life. nagomba ndakubaze ikibazo gikomeye mu bugingo bwawe ata muntu wundi yokikubaza. With every head bowed and every eye closed. nimba mwese munamye kandi mwafunze amaso, If you died today, hamwe byoshika urupfu rukagutwara kuri uno mugoroba, do you know for sure urumva udakekeranya muri wewe that you would spend eternity with Jesus in ko heaven? ucuba mu bugingo budashira ukabana na Yesu? I did not ask you if you attend church. sinabagije ikibazo kibaza ngo mbega woba usengera mu rusengero uruhe. I did not ask you if you come from a Christian family. ntabwo nakubagije mbega wewe woba uva mu muryango w'abakristo. I'm only interested njyewe ikinda gishinga ngomba kukubaza gusa, in your one honest answer nimba by'ukuri ugomba kwishura uvugishije ukuri to this one honest question. kuri iki kibazo kimwe cyonyine. If you died tonight, hamwe urupfu rwo gutwara muri rino joro, do you know for sure urumva muri we udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in ko heaven? woca uja kubana ibihe bidashira n'umwami Yesu? If your answer to my question nimba inyishu wishura kuri ico kubazo nkubajije is anything other than a resounding yes, nimba wumva yuko utishura uti egome, if you have any doubt in your heart ukumva yuko kumbura ukekeranye ku nyishu wotanga about where you would spend eternity, aho woza kumara ibihe bidashira, I invite you to raise your hand in the air. nagomba nimba wumva mu mutima ukekera yuko utoja kubana na Yesu ibihe bidashira, wumva bikekeranya, Raise it high so I can see it. manika ukuboko kwawe we wumva uvise gukekeranya mu mutima, And I'm going to pray for you hanyuma nanje ngenda gusengera wherever you are. aho hose woba uhagaze. Lift your hand in the air and I'm going to pray for you. manika ukuboko kwawe hejuru hanyuma nanje ndagusengere. Amen. mugize neza. I see your hands. ndabona abamanitse amaboko yabo, Near and far, I see you. baba bari hafi cyangwa bari kure, mwese ndababona mwe mataritse amaboko. Jesus said, Yesu aravuga ngo if you'll confess me before man, nimwanyatura imbere y'abana b'abantu, I will confess you before my Father in nanjye heaven. nzobatura imbere ya data mu bwami bwo mu ijuru. On the count of 3, ngiye guharura gatatu. for everyone who has your hand in the air, kuri uyu wese yataramuye ukuboko agutumbereje hejuru,
On the count of 3, I want you to run to this place of prayer. ngiye guharura gatatu nce ndabasaba muce mwegera hano imbere kugira ngo ndabasengere. I'm going to pray for you. nca ndabasengera maze gushika hano. God is going to meet you here. Imana iragomba guhura namwe hano. And the power of God is going to come on your life right now. kandi ububasha bw'Imana buragomba kuba mu bugingo bwawe. Are you ready? mbega muriteguye? 1, rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Come now. nyaruka rero nimuze. You who are far away, come quickly. mwebwe mwese mwaba muri hariya kure nimuze ningoga. Tonight is your night. iri joro ni rwawe. uyu mugoroba ni rwawe. Jesus is in this place. yesu ari hano muri kino kibanza. Tell the people they can stand. reka mugume muhagaze. guma muhagaze. reka kunama guma muhagaze. mwumvirize. banze mugume muhagaze. banze mugume muhagaze mwese. If you're far away, just begin coming now. naho wowe uri hariya kure turakurindiriye nawe we nuze. We'll wait for you, so you come as we sing. turakurindiriye icyatumye tuza ni ku bwawe. amaraso ya Yesu Kristo. amaraso ya Yesu Kristo. amaraso ya Yesu Kristo. amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. areza gose. amaraso ya Yesu Kristo. amaraso ya Yesu Kristo areza rwose. areza rwose.
aho hose wowe uhagaze, if you can hear my voice, nimba ushobora kumva ijwi ryanje, it's not too late. ntabwo watevye. Just make your way to this place of prayer. Ushobora nawe kuza ugashika muri kino kibanza, nturacegwa. I'm so proud of every one of you. Ndanejerejwe cyane na mwebwe mwese muri hano, And even for those who are still coming, ni kuri abo bose bagishishikara kuza, mushishikare muze, we'll wait for you. turabarindira. And if we start praying before you get here, Nimba dutanguye gusenga utoburashika muri kino kibanza, you repeat that prayer out loud right where you are. uze gusubiramwo iki gisabisho nk'uko ndiko ndakivuga. God will hear your prayer Imana iraza kumva amasengesho and yawe He will answer your prayer. kandi iraza kwishura amasengesho yawe. Amen. My friends, you're making the most important decision of your life. Mukundwa, wahisemwo neza mu bugingo bwawe. In just a moment, I'm going to lead you in a prayer. Nagomba rero ndabarongore mu gisabisho kanaka. This prayer contains all three of those elements that I talked to you about. Ayo masengesho arimwo vya bintu bitatu namaze kubabwira. To recognize your sin, Kwemera kuri umunyabyaha, repent of your sin, kwihana ibyaha byawe, and to receive the free offer of salvation through Jesus hanyuma Christ. ukakira ingabire y'agakiza no guharirwa bonerwa muri Kristo Yesu. So I want you to lift your hands to the Lord and repeat this prayer out Nagomba rero loud after me. umanike amaboko yawe, utaramura amaboko yawe, hanyuma usubiremwo iri sengesho. Heavenly Father, Data wa twese wo mu ijuru. Subiramo mwese, Data wa twese wo mu ijuru. I admit that I have sinned. Ndazi ko nakoze ibyaha. I believe Jesus died for my sin. Ndizera ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byanje. And He rose from the grave Kandi yarazutse ava mu mva to give me victory kugira ngo ampe intsinzi, over sin and death. kugira ngo ampe intsinzi ku cyaha n'urupfu. I confess my sinfulness Ndatuye ko jewe ndi umunyabyaha. I repent and turn away from my sin. Ndihanye kandi ndateye umugongo ibyaha byanje. Please forgive me of my sin. Ndagusavye uharire ibyaha byanje. Come into my life Nuze mu bugingo bwanje. and make me a new person. Kandi ungire icyaremwe gisha. From this day forward, Guhera uno munsi n'ibihe byose biri imbere. I confess that Jesus is my Savior Ndatuye ko Yesu Kristo ari umukiza wanje. and Jesus is the Lord of my life. Kandi Yesu Kristo ko ari umwami w'ubugingo bwanje. In the name of Jesus, I pray. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze. Amen. Amen. Hallelujah. Now, to all of my friends who just prayed that prayer with me, Rero mwebwe mwese mwafatikanije nanje gusenga iryo sengesho. listen to what I'm about to say next, Reka rero ndababwira ikindi gikwirikira, because I have more good news for you. kuko ndafise ibyiza byinshi nagomba kubabwira. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo whoever calls upon the name of the Lord uwo wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. Now, I have 3 questions for everyone who prayed that prayer with me. Ndafise rero ibibazo bitatu kuri wewe wasenze rya sengesho. Number 1, Icya mbere, did you
call upon the name of the Lord? mbega woba wambaje izina ry'Uhoraho? Amen. Amen. Question number 2. Ikibazo kigira kabiri, Does God lie? mbega Imana yobibesha? Amen. The Bible says God is not a man that he should lie. Bibiri iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Question number 3. Ikibazo kigira gatatu, Are you saved? none woba wakijijwe? You called upon the name of the Lord. Wambaje izina ry'Uhoraho. God does not lie. Imana ntiyigera ibesha. So as a minister of the gospel of Jesus Christ, Nk'umuvuga butumwa bwa Yesu Kristo, by the authority of God's holy word, nishimikije ubushobozi cyangwa ububasha bw'ijambo I ry'Imana, tell every one of you today, ndagomba kukubwira wewe uri hano kuno, you are saved. wakijijwe, You are born again. wavutse ubwa Your kabiri, sins have been forgiven. ibyaha byawe And you're on your way to heaven because you have Jesus in your heart. uri umuragwa w'ijuru. Hallelujah. Amen. Now Jesus said, Yesu Kristo aravuga, all of heaven rejoices ijuru ryose rirahimbaza over one lost sinner coming home. igihe hari umwana w'icangaza agarutse muhira. That means that right now, Ni ukuvuga ngo there's a party going on in heaven mu ijuru hari umunezero udasanzwe in honor of every one of you. kubera mwebwe mwese mwamaze kwatura. So Muramvya, Muramvya, on the count of 3. On the count of 3. 1, 2, 3. aha, ngiye guharura gatatu kandi I want us to lift up our voices nagomba ndabasabe muze gushira ijwi hejuru and cyane join together with all the angels in heaven kugira ngo dufatikanye n'abamarayika banezerewe mu ijuru, and give God praise for the great thing he has done. kugira ngo dushimire Imana ku bitangaza yagiye kudukorera. Will you do that with me, Muramvya? Mbega murabifatanije nanjye kugira ngo tubikore? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah. Muramvya, Muramvya, say woo! vuga muti hu. Woo! Woo! Hallelujah! Amen. Now we want to give you something, Hari ikintu twagomba kuba, but before we do, ariko imbere yuko tubikora I need you to make a promise to me. nagomba munsezeranire. Will you make a promise to me? Hari icyo mugira mugomba kunsezeranira. I want you to promise 2 things to me. Ndagomba munsezeranira ibintu bibiri. The first one is when you receive this booklet, Icyambere, hari agatabo bagiye kubaha, I need you to read this booklet tonight. ndagomba muri iri joro kuri uno mugoroba muze gusoma ku gatabo. Will you read it tonight? None muraza kugasoma? Amen. This booklet will help you. Ako gatabo karaza kubafasha, It will encourage you. It will encourage you. kandi karaza kubatera intege, It's going to explain to you kandi karaza kubasobanurira exactly what happened in your life ibyashitse mu bugingo bwawe when you prayed that prayer with me. igihe wasenga rya sengesho tugasengera hamwe. So read the book tonight. Rero muze kugasoma kuri uno mugoroba. Number 2, Ikigira kabiri, bring someone with you to the crusade tomorrow. ejo munyemere ko umwe wese azozana umuntu umwe hano mu gikorane. Will you do that for me? Muzobikora none? Amen. Imana ibaheza. So we have enough books for everyone. So if you'll be Turafise- patient, we'll make sure that you get one right now. turafise udutabo tubakwiriye, ntimunigane umwe wese araronka gwiwe. Nibabahe nibatangure ba ntimunigane umwe wese araronka gwiwe.
Once you receive your booklet, you can return to where you igihe came rero from. waronse ako gatabo uca ugenda ubisa abandi abaronse ce mugerageza mubereka inzira kugira ngo babise abandi ce mucaho umugende hanyuma abandi bace bagerageza begere. I want to take a moment to talk to our online audience. Nagomba mbwire abariko baradukurikirana ku murongo cyangwa ku muhora ngurukana makuru. Those of you joining us from across Africa and around the world. Mwebwe mwese mwariko muradukurikira muri iki gikorane haba muri Afrika cyangwa mu isi yose. Many of you prayed that prayer together with me tonight. Namwebwe aho mwoba muri hose mwasenze rya sengesho. I want to invite you to go to our website. Nagomba ndabatumire mugende kuri wa website yacu revivalnow.com. handitse ngo revivalnow.com akaburungu.com. You'll find a big red button on the front Muraza page. kubona akabuto gasa n'agahama. It says, I just got saved. Havuga ngo nakijijwe. Click that button. Hamuca ugafyonda ko kabuto. And if you will leave your contact information with us, Hanyuma nimba ugomba yuko twogiriranira kuvugana, we will send you an electronic copy of this book. tuzoca tukurungikira agatabo kanditse mu buryo bwa electronic. Just go to revivalnow.com. Uca ugenda rero kuri uwo murongo revivalnow.com. Click the red button that says, I just got saved. Are you sure? Go ahead and tell them. Ntituraheza kuko turacyasengera imitwaro. Ntimuce mutaha. Haracyariho umwanya wo gusengera imitwaro itandukanye, indwara n'ibindi. Kandi hari abandi bafise ibitabo hariya mugende hari ibitabo hariya. Mugende ngabariya. Nimushire hejuru gende ibitabo ngibiriya hajya. Gende musange bariya ngabariya bariko baratanga ibitabo hariya. My apologies to our online audience. Twagomba dushishikaye tuvuge kuri aba bariko baradukwirikirana ku rubuga ngurukana makuru. In case you did not hear, nimba utashoboye kutwumva kuvyo twariko turavuga, just visit our website at revivalnow.com. Genda rero hariya kuri uje muhora revivalnow.com. Click the red button that says, I just got saved. Hanyuma uca ufyonda kajya kabuto ahajya handitse ngo nakijijwe. And follow the prompts. Hanyuma rero uca ukurikiza bijya bagusaba gukurikiza. It would be our pleasure to bless you with a copy of this book. Bizotunezereza uciye utwandikira tuzoca tuguhereza ako gatabo mu buryo electronic. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Kristo nashimwe. Mwongere mukomera amashi Imana tubaha itangazo rindi. Twagomba tubabarire ko uyu umunsi w'intanguragoye twatanguye dutevye, ariko ejo tuzotangura hakiri kare hanyuma tubarekure hakiri kare. Ubu tugomba tubanze dukorera Imana, hanyuma inyuma abafise imitwaro ari ingwara ari ibindi bibagoye baca bagaruka babasengere. Kaze wewe warurongoye uvuge ingene bigenda. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twagomba mu gukorera Imana.
twagomba mu gukorera imana aba bariko baratazirira imana hano bashishikare, hama natwe dushishikare gukorera imana. Hanyuma abakira amashikanwa namwe mwitegure kuyakira kugira ngo bigende neza. Kaze abagiye gukorera imana n'abagiye kuririmba, mwese imana ibahezagire. Kaze.
nagomba dusengera amashikanwa ku bamaze gushikanira Imana bose. Tugomba dusengera amashikanwa, dusabe pasiteri umwungere w'Ibubanza ashike hano asengere amashikanwa. Kazi. Dusengera amashikanwa. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, uri Imana nyabushobozi kandi uri Imana yo kwizigirwa. Wakoze ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mana rihembura imitima kandi n'imibiri nayo Mwami yakize. None ishengero ryawe rimaze kumva ijambo ryawe, bashimye Mwami kugukorera, baragushikaniye. Hezagira umuntu wari wese Mwami yagoroye ukuboko kwiwe akagushikanira, umwongereza umugisha mu bikorwa Mwami akora, ashikare kubibonamwo ikiganza cy'Imana. Kandi uhezagire n'igikorwa kizokorwa n'aya mashikanwa. Urakoze muri byose n'ubishimirwe, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tugomba gukora ca gikorwa cyo gusengera aba bantu bafise imitwaro. Duhe kaze abasiguzi bagaruke. Ariko ingene abavuga butumwa muriko murakora, mu maguru muracafashwe mu maguru. Aha ntituri mu rusengero, aha turi ukumbini, turi ku kibuga kinini, ahantu umuntu wese ashobora gukora mu bubanguzi. Ndabona umengo murakanye gose. Ejo nta muntu w'umuvuga butumwa canke pastor azosubira gukora gutyo muriko murakora. Oya, nukubanguka nk'abasirikare ba Kristo. Karibu sana. Karibu sana. I want you to know that my wife and I are so happy to pray for you. Nagomba ndabamenyesha yuko jewe n'umukenyezi wanje tunegerejwe no kubasengera. We're so confident that God is going to touch you tonight. Turizera kandi turizigira yuko Imana igiye kubakora ko kuri uno mugoroba. He's faithful to perform his word. Imana niyo kwizigirwa kandi irashitsa ijambo ryayo. Please allow me to teach you a couple of things before we pray. Reka imbere yuko dusenga ndabigisha ibintu bikeyi.
Because I want this prayer to be profitable for you. iri sengesho ni nk'ukuvugishwa. Number one, Icyambere, God is not moved by your need. Imana ntinyiganyizwa cyangwa ntikangishwa n'ibyo ukeneye. He's moved by your faith. Ariko ukwizera kwawe niko kuyinyiganza. He cares about your needs. Ni iby'ukuri Imana iritwaririka inkenegwa zawe. But the Bible says that if you want to provoke God, ariko birivuga ngo nimba ugomba gutuma Imana igira ikikoze, to move on your behalf, kugira ngo igire ikigukoreye, bring him your faith. nuyishikanira ukwizera kwawe. Amen. Number two, Ikigira kabiri, do not place your faith in this man. ukwizera kwawe ntugushire kuri uyu muntu, kuri jewe, kuri we. Attach your faith to the word of God. Ariko ukwizera kwawe gushinge ku ijambo ry'Imana. The Bible says that God sent forth his word, Bibiliya iravuga ngo Imana irarinda ijambo ryayo and it healed them kugira ngo irishitse, and delivered them from all of their destruction. kandi Imana ikabohora cyangwa igakiza ivyonona umuntu wese. Pure faith is in God and his word alone. Nushire ukwizera kwawe ku Mana no ku ijambo ryayo gusa. Amen. Jesus said, according to your faith, let it be unto you. Yesu Kristo avuga ngo bikubere nk'uko wizeye. Amen. So if you have a need in your body for healing, Nimba rero hari indwara cyangwa ikintu ukeneye mu buzima bwa mu mubiri wawe, wumva ahantu wowe urwaye, by faith, I want you to place your hand on that part of your body. reka rero ushire ikiganza cyawe aho ubabara, aho wowe urwaye, wumva urwaye, ushiraho ikiganza cyawe. Wherever it is that you need healing, just put your Aho hand there. hose wumva yuko Imana yogukorako kugira ngo igukize, shiraho ikiganza cyawe. And if you have a free hand, you can raise it to the Lord as we pray. Hanyuma uko kundi kuboko kutakoza aho urwaye cukutaramura imbere y'Imana. Amen. Ukuboko kumwe gushiraho urwaye, ukundi ukumanike imbere y'Imana. Rosukala bobobogo do hondola robosiete. Na kinda mabada la robosiako. Nishayana masiendele. Kiete le rebese kihita la basa mabondo la robosieke. Kaya na masanda la robosioko. Kua mamondo la robosiato. Baya mamanda la bashi kuto la robokihete le ke. Mashinda la bakahata la roboso. Kuto la robosa. Nanda la robosieke. Nebo gohonda la bakohute, si peke hoto la roboki kanda la basi, nepa kahata la robosio kamabunda la rabasike, ke tiata la basi kamondo la basuko, le siata la rabakiata la monto, kaya bahuta la basioko nabondo la robosiaka mabandiete, kila mamota la basiako, kalababanda la robosieke, katalaba masama mondo la robosiaka la buste, sikudo hunda la robosa mabonde ata la basi, rohoya masama mati, kahinda la basioko, lo shota la robosiete, la kinda la rabasiake, ke poko to hota la robosioto, kalata shaka bahata la basi, hota la basiuke, sukola robosioto la placentia la basike, le sopohonda la robosiako, sukala rasha sudamai, masamito, losioto, bosumabehe, kibakahaya la masiaka mabondo, kuto la robokioto la robosiata la base, mambrushta la robomundo la robosieke, keta la roboso, kaya la masinda la robase. Father, I come to you in the name of Jesus. Data ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. On behalf of every person standing before me, Kubw'uyu muntu wese ahagaze imbere yawe, I thank you, Father,
ndagushimiye data that your word says kuko ijambo ryawe rivuga that you anointed Jesus of Nazareth ko wasize amavuta Yesu Kristo w'i with the Nazareti Holy Ghost and power. n'ububasha bwa mpemu yera, And he went forth healing all kandi yagenda akiza bose who were oppressed by the devil. abo umugwanizi yatwaza ituntu. So in the name of Jesus, Rero mu izina rya Yesu Kristo I cancel ndafuse ndahinduye every assignment of the wicked one over your life. igikorwa cyose kibi mu bugingo bwawe In the name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo. I cancel Ndafuse ndakuyeho every assignment of the wicked one. igikorwa cyose kibi In the name of mu Jesus, izina rya Yesu Kristo. I call for the blood of Jesus Ndahamagaye amaraso ya Yesu to Kristo flow back kugira ngo atembere hano, through your family bloodline and history. kugira ngo agendagende mu rubyaro rwawe In the name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo, separating you kugira ngo ritandukanye from every family altar ibicaniro byose that byashingiwe have mu been muryango raised to a false God. byoba byarashingiwe ibigirwamana. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu, the blood of Jesus covers you. amaraso ya Yesu nagutwikire, The blood of Jesus cleanses you. amaraso ya Yesu nakweze. I call for the blood of Jesus Ndahamagaye ngo amaraso ya to Yesu Kristo flow back kugira ngo atembere hano, through your family bloodline and kugira ngo history mu rubyaro rwawe no mu muryango wawe, and separate you kugira ngo igutandukanye from all ancestral worship, iby'imigenzo y'abasogokuruza bitari byo, from every curse that's been spoken over you. ikintu cyose cyatumiye urugo I rwawe cancel it rusambuka now ndabikinduye ubusa by the authority mu bushebasha of the shed blood of Jesus Christ kubw'amaraso yasetse ya and his Yesu Kristo, resurrection kandi power. kubwo kuzuka kwiwe mu bapfuye. The blood of Jesus separates you. Ubamba ubushobozi bwa Yesu Kristo The bugutandukanya blood of n'icyo cyose. Jesus sets you free. Amaraso ya Yesu Kristo akubwira uwidegembya. In the name of Jesus, Mu izina rya Yesu I thank you, Father, ndagushimiye data that your word says, ku ijambo ryawe rivuga whatever I bind on earth icyo cyose muzobaha ku isi will be bound in heaven. kizoba kiboshwe no mu ijuru. So in the name of Mu Jesus, izina rya Yesu I bind all sickness and disease ndaboshe indwara zose n'ubumuga from everybody standing before me. muri iyi mibiri yose ihagaze imbere I yawe. bind all sickness and disease Ndaboshe ubumuga bwose n'indwara from the top of your head guhera mu to the gitwariro soles of your feet. gushitsa mu bworo bw'ibirenge. I command the sickness to come out, Ndategetse wa ndwara we vamwo. and I loose healing Ndategetse ngo habe gukira into your body now. aho mu mibiri yawe. Ndategetse ugukira. I loose peace. Ndategetse amahoro ngo aze mu bugingo I bwawe. loose comfort. Ndasabye ngo umererwe I neza. loose strength into your body now. Ndategetse ukwidegembya mu mubiri From the wawe top of your head kugeza mu gitwariro to the soles of your feet. gushitsa hariya mu bworo bw'ibirenge. I command you now, Ndategetse ubu be healed nukire mu izina rya Yesu. in the name of Mu Jesus. izina rya Yesu. If you believe that, say amen. Nimba ubyizeye vuga uti amina. Be healed in the name of Jesus. Nukire mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I'm so confident Ndizera ntakekeranya, that you've been healed already, ndizera yuko uza wamaze gukira, because the Bible says God sent forth his word and healed them. kuko Bibiliya iravuga ngo yarungitse ijambo ryiwe ry'agakiza. So I want you to do something Ndabwira ikindi kintu as an act of faith. nk'ikimenyetso cy'uko
cy'ukwizera whatever you could not do before you came here for prayer, icyo cyose rero utashobora gukora imbere y'uko uza hano ngo tugusengere, do it now. kugira ngo ugaragaze ukwizera icyo cyose utashobora gukora kare. If you couldn't move your arm like this, begin to nimba move it. utashobora kugorora ukuboko kwawe gutya, tangura rero kugorore If you could wumvire. not bend down, just begin nimba to do it. utashobora kunama imbere y'uko uza ngo tugusengere, If you unama couldn't- wumve y'uko byashobotse. If you couldn't jump, jump. nimba utashobora gusimba, Whatever simba, you could simba. not do before you came here for prayer, ni ukuvuga ikintu cyose utashobora gukora imbere y'uko uza Do it ngaha now. tuguse- ugerageze wumve y'uko byakunze. Jesus Gikore. said to the paralytic, arise, yesu yabwiye cyaka imbwa ngo take haguruka, up your bed and walk. ikorera inderuzo yawe ugende. And Jesus is saying to you today, yesu rero ni wa wundi nyene ntahinduka n'uno munsi. do what you could not do before. icyo rero utashobora gukora kare, gikora ubu wumvirize yuko wamaze gukira. Now, many of you, as you've realized, as you've done that, you've realized you've been healed. birashoboka yuko bamwe muri mwebwe mwiyumvirije muza mwumva yuko mwamaze gukira. If you have realized that you feel different before you came for prayer, nimba wumva ko hari icyahindutse ugereranije ingene imbere y'uko uza n'ubu, if you have already recognized that Nimba- you've been healed, nimba wemeza wumva yuko wemeza muri yuko wamaze gukira, raise your hands to me so I can see who you nimba are. hariho wumva yuko imana yamaze kumukorera igitangaza, namanika ukuboko ndabe yuko ari ibyabaye. Only if you've been healed. ariko gusa n'uyu yumve yuko yamaze gukira. Let me see your hands. reka turabe bamanitse. Many hands. turabona yuko Many hariho hands. amaboko menshi arataramuye. Amen. imana ishimwe. We serve a miracle working God. dukorera imana ikora ibitangaza. So you can put your hands back down. reka basi manura amaboko yanyu. I'm going to teach you one more thing, and then Hariki- I want you to be able to leave so that you can get home before it's dark. reka nongere ndabwira ikintu kimwe kuko buriko burira, hanyuma ndabareke mutahe kugira ngo mushike muhira hakibona. Amen. The difference between a miracle and a healing hariho itandukaniro hagati y'igitangaza n'ingene umuntu yiyumva. miracles are instant. igitangaza ni ikintu gikoreka mu kanya isatse nk'ubwo nyene. Healings are often progressive. ariko ugukira ntigishobora kugenda bikoreka uko igihe kigenda gihishishikara. Some of you tonight have been miraculously healed instantly. birashoboka yuko hari bamwe muri mwebwe baciye bakira umwanya twari turirasenga. Some feel 25% better, 50%, 75%. harabumva yuko bagize kamitende bice 25, bice 50 cyangwa 25 kwijana. You know that God has touched you, murazi yuko imana yamaze kubakorako, but you may not feel 100% better. birashoboka yuko turumva wakize ijana kwijana. This is what you do. icyo rero ukwiye gushishikara gukora, Begin to thank God for your healing. tangura rero ushima imana ko yagukozeko, Begin to praise Him. utangure kuyishimira. Amen. Just remind Him of what His Word says. ibyo ni kugira ngo uwibutse icyo ijambo ryayo rivuga. The Bible says that by the stripes that were whipped into the back of Jesus, bibiri iravuga ngo mu mishishego yiwe niho twahaye gukira indwara. by those stripes you were healed. muri iyo mishishego ya yesu rero niho dukirira indwara. Not our healed, not our healed or will be healed. ntibivuga ngo tuzokira, ariko bivuga ngo turakira. You were healed. urakira. Past tense. In the past tense. muri bihe byaheze Jesus purchased your healing on the cross of Calvary. yesu yari yaramaze gutegura ibyo gukira kw'indwara zawe. So you just say, hariya ku Father, musaraba. I thank you that by your stripes I'm healed. uca uvuga uti imana iragushimiye ko imishishego ya yesu ari inkiza. You say, thank you that healing is my portion. ukavuga uti erega ugukira indwara ni umugabane wanjye. And if you will stay in an attitude of faith and thanksgiving kandi niwashishikara guhagarara mu kwizera no mu gushimira imana, and continue to just thank God and praise God for your healing, kandi ugashishikara gushima imana no kuyihimbaza kubwo gukira kwawe, some of you will be healed before you
pass out that gate. hariho abaza kugenda barakira imbere y'uko basohoka muri iki kibuga. Others will be healed. Amen. hariho n'abandi bagenda barakira mu nzira bataha. Others, by the time you reach your home, you'll be healed. hari n'abaza gushika muhira bamaze gukira. Still other people, you'll go to sleep tonight, and when you wake up in the morning, you'll be healed. birashoboka yuko hari n'abaza kuryama bacuma ububabare mugabe ejo mu gitondo bazovyuka ububabare bwose bwaheze. Amen. So I say to you, by the authority of the shed blood of Jesus Christ and his resurrection power, ndabarungitse rero nishimikije ububasha bw'amaraso ya Yesu Kristo n'ukuzuka kwiwe, be healed. mube abakize. Amen. Amen. I love you so much. ndabakunda cyane. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane.